Yezu afashe inzira uhana n'umuntu azariruka akubita ibifukamiro hasi imbere yiwe amubaza ati mwigisha mwiza nokora iki ngo nshobore gutorana ubuzima budahera? Yezu nawe ati ni kuko unyita mwiza, nta wundi ari mwiza atari Imana yonyene. Uraza amabwirizwa: ntiwice, ntusambane, ntiwibe, ntiwagiriza abandi ibinyoma, ntugirire nabi abandi, sonera so na nyoko. Uno amusubiza ati mwigisha ivyo vyose natanguye kubikora nkiri muto. Yezu aramwitegereza yumva aramukunze, hanyuma amugira ati ikintu kimwe nico ubuze, genda ugurishe ivyo utunze ubiha aboro, uzoronka ibiruta mwijuru, hanyuma uzunkurikire. Nawe yumvise iryo arijirwa agenda ababaye cane kuko yaratunze vyinshi. Yezu agenduje ijisho hirya no hino abwira abigishwa biwe ati ese ingene bigora abatunzi kwinjira mu bwami bw'Imana. Abigishwa batangajwe n'iryo jambo, Yezu arongera ati bananje, ukuntu bigora bishimira amafaranga kwinjira mu bwami bw'Imana. Vyobura ingamiya igaca mu zuru ry'urushinge umutunzi atarinjira mu bwami bw'Imana. Nabo akoba kararushiriza babwirana ngo none uzokira ninde? Yezu arabitegereza araheza arabishura ati ku bantu nibidashoboka, ariko ku Mana ho birashoboka kuko ishobora vyose. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Ku bantu ntibishoboka, ariko ku Mana ho birashoboka kuko ishobora vyose. Iri jambo rya Yezu ni jambo ryuzuye inkuru nziza ikomeye cyane. Inkuru nziza iza nk'umuco n'akanyamuneza ku kibazo gihambaye twese twibaza twama dufise mu buzima, kandi ngira ngo twokwama tugarukana mu buzima iki kibazo gihambaye gose: ni igiki cyomfasha gushika mu buhigwe budahera, hamwe imvugo y'ukwemera yita mwijuru, hamwe imvugo yo ngaho hanze yita mu buhirwe, le bonheur. Imbere yuko tubizirikana gose, tubanze tujabuke gatonya tugaruke ku gisomwa ca mbere, aho mu bisomwa vya mbere muri nondwi dutanguye kuzirikana kuri iri baruwa rya mbere ry'umutumwa Petero, ibaruwa yanditsewe mu inyuma z'uko Paulo yanditse. Mu nyuma ziwe naho haca handikwa inkuru nziza. Buryo umuntu yatanguye kwandika ni Paulo, niwe yatanguye kuzarandika amabaruwa Ecclesia yavuyizirikanamwo ijambo ry'Imana. Mu nyuma Petero arandika hamwe n'abandi. Mu nyuma harandikwa inkuru nziza. Hari abavaye baza bati hatanguye kwandikwa inkuru nziza hama amabaruwa araza. Oya, hatanguye amabaruwa, inkuru nziza yaje mu nyuma. Bimenyesha yuko bujya mu ijambo ry'Imana si ibintu womenga ni ibintu bandika biriko biraba. Oya, banditse ibintu vyabaye mugabo bamaze kuzirikana bakabona ingene babibamwo mu muryango w'abakristo. Bujya hajya mu ijambo ry'Imana nubwo benshi tudakunze kuryakira uko, harimwo ingingo y'Imana hakabamwo na experience y'umuryango w'abana b'Imana. Si dicte Imana yagize. Bijya bintu dukunze gufata tukaza turaterana amaverse mu maso turiko turaharira, bijya mu bisanzwe sivyo. Ijambo ry'Imana twategerezwa kumvamwo ingingo y'Imana, ariko kandi ishaka kujana n'ingiro n'ingendo vy'umuryango w'abakristo
experience y'ubuzima bw'abakristo. Aha rero nogira nti inyigisho Petero aduha, abahinga mu by'ijambo ry'Imana bavuga yuko yoba yari nk'inyigisho yaha abakristo bagiheza kubatirizwa ari benshi mbere mu ijoro rya Pasika. Ku bya Ecclesia kuva mu ntango yatanga cyane amabatisimu mu ijoro rya Pasika, kujya murabona mu ijoro rya Pasika turinganiza muri liturgia ugutanga ibatisimu bidasanzwe. Taranka rimwe tugira ku misi y'Imana dutanga ibatisimu y'abana, mugabo nk'umwanya mwiza wo gusubira kwibuka icari kibatisimu umuryango wose w'abakristo, twese abakristo uretse ababatirizwa, abakristo bose bakanagura iyo nsezerano mwibatisimu bagacucagirwa amazi hezagiye nk'ikimenyetso cyo kwinagura muri iyo batisimu. Nkako niyo nkuru nziza twumvise mbere na Petero ashikiriza aba bakristo bashasha, akerekana yuko ivuka rya kabiri baronse mu mazi y'ibatisimu ari nogira nti ingabirano idapfa. N'ingabirano idapfa. Yagize ati ngo ku kigongwe cyayo yarasubiye kuturema kubwizuka rya Yesu Kristo, kubizuka rya Yesu Kristo mu bapfuye, ngo turonke ukwizera gukomeye, duhabwe ya ntoranwa idatituka itagira kanenge twabikiwe mu ijuru. Iyo ntoranwa inyegeje mu ibatisimu. Ibatisimu ni nk'isoko ry'igikorwa cy'Imana, ry'ubuzima bw'Imana buguma bwinagura, buguma bushobora kuba bushasha igihe cyose dukangutse tukagaruka kuri iryo soko. Nico gituma ibatisimu itangwa rimwe rizima. Nta mabatisimu abirabaho, nta n'amabatisimu atatabaho. Ngira ngo muri iki gihugu cyacu hari abashaka kuba baramaze kuronka zitatu canke zine, mugabo ni imwe. Iyo yatanzwe koko mu bubasha bwa Yesu Kristo, yapfuye akazuka mu bapfuye ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. N'ububasha rero budasaza. Umuntu wese n'igihe bishobora ugasanga yatakaye ashobora kugaruka akavomamwo ukwinagura gushasha. N'ibindi byose tubamwo biza nogira nti bishingira ngaho, kandi kugira ngo tugume dukuramwo inguvu zidufasha gushikira igihagararo Imana idushakira, igihagararo cya Yesu Kristo yizuye mu bapfuye. Nitugishikira rimwe rizima, mugabo turaronka iyo ngwati, turaronka ubwo bushobozi buza burakuza rero ubuzima bw'Imana ku rugero umuntu agenda arashikira mu ntambuko z'ubuzima bwiwe. Karakajya kugira ngo natwe dusubire twibuke ibatisimu yacu ko twayironsemwo intoranwa idatituka. Irashobora kononekara ariko ntishobora kuzimangana. Tugire Kristo. Arocha yumva gutya agacagira ati urumva ijuru ni shelter jewe iri muri jewe, kandi nivyo. Ariko nubundi ivy'Imana burya igihe tubironse ko tukabironka mbere ku buntu n'ubwiza bw'Imana, ku ruhande rwacu bica bicika responsabilité. Kuko nubundi nimba abantu bagwa mu muriro udahera bagogwa amagogwa atagira uko angana, bagogwa n'ubundi kubera batisimu. Kuko shetani igumi babona ko ca kimangu cy'ibatisimu kidahanagurika, ikaguma ibarya umutima, baranyibukije wa wundi yantsinda, kikugumako. Nico gituma mwoshaka mugakorera ijuru mwese, mugakorera kuzotaha mu ijuru, twese tugakorera kuzotaha mu ijuru. Abagiye mu irudahera bagogwa nuko shetani igumi bacurura kubera yuko igumi babona kwico kimangu, kuko Imana iyitanze ntiyisubirako. Ntawe gira iti ngo igiye mu irudahera ikagira iti subiza ibyanje genda hari. Oya. Kandi kira noneho no mu muriro nta numwe irungikayo ubwayo ngo genda mu muriro. Oya.
umuriro burya tuza turawisukamwo mu kungene twanka kwakira imbabazi z'Imana, twanka kwakira ko Imana iba Imana ikajana natwe mu buzima bwacu. Turumvise rero ingene Yezu n'ubundi agaruka gutanga inyishu kuri ico kibazo cy'ubuzima budahera, gutorana ubuzima budahera. Yezu acishuye uyu musore, biraryoshe kumva umusore nk'uyu yibaza ikibazo nk'icyo, kuko abasore bakunze kwibaza ibibazo nk'ibo, bagishaka kuryoherwa n'ubuzima, ngo kurya ubuzima, ashaka kurya amaraha yo mw'isi, abacumva umenga biramuryoheye gose. Kubona n'umusore yibaza ikibazo, nuko uyu munsi abasore batwumva canke n'abandi bose bari ngaha, kibi kibazo ko kumwe wese ategerezwa kwibaza. Ko nk'ubu naje hari ibyo nibuka nakoze mu busore, iyo ndavyibutse mvuga nti cyonsubizayo nkabihubura, mvuga ntibigikunda. Ariko imbabazi z'Imana ziraheza zikabihubura ku muntu ashimye kugarukana ubuzima bwe bwose. Imana ko Imana ntitwakira igipande, itwakira wese, iratwakira wese muri yo igaheza igasa. Mugabo hasigara muri twebwe kakanu ko kwibuka kiruta biriya bintu nabayemwo. Rimwe mugashaka no kubaza Yezu uti mbe kijya gihe wari hehe, kijya gihe wari hehe. Turumvise rengene Yezu amwishuye, inyishu Yezu amuhaye ni inyishu ikeneye kuzirikanwa gose, inyishu womenga irimwo intambuko zo gushobora gushika mu ijuru. Yezu intambuko ya mbere aciye ashoka abwira uyu musore, amubwiye ati kurikiza amabwirizwa, ntiwice, ntusambane, ntiwibe, ntiwagirize abandi ibinyoma. Ya mabwirizwa arora ku migenderanire yacu hagati y'abantu. Biratangaje ingene Yezu adaciye amubwira ya mabwirizwa atatu ya mbere arora ku Mana. Kubera iki? Bisanzwe ayarora ku bantu umuntu ayaranguye neza, asanga kandi ariko arakunda Imana, ayisenga atabizi. Hariho umuteologien ahora yandika ati il y a des chrétiens qui s'ignorent. Ushaka usanga abantu bataramenya Yezu Kristo, mugabo bagendera neza ry'amabwirizwa gusumbya n'abakristo bamuzi. Sinzi ko murabibona. Ariko kandi nuko aba Bayahudi barashira cyane imbere iby'Imana, amabwirizwa y'Imana. Yezu ngira ngo yanse kuza kugira redondance, yanse kuza gushimangira ibyo basanzwe bama bariko baributsa, ahubwo akamwereka ati ugusenga Imana kwawe rero nikugume mu kirere, guserukire mu rukundo utegerezwa kugirira abandi, utegerezwa kugirira abandi. Ngiye intambuko ya mbere. Mugabe iyo onyi ukamenga n'ubundi harahinanira umuntu, canke naho yo nayishobora akumva umenga nahaze nahagijwe, agaca amubwira ati igisigaye ni kimwe kuri wewe, genda ugurisha ibyo utunze uzunkurikire. Gukurikira Yezu. Yezu n'Imana hari igihe badusaba ibintu rimwe rimwe bitoroshe, nk'ibikubisaba umusore ahubwo yiruka arondera kurunda, yiruka arondera agira ati ntegure, n'assure mon avenir, ngire compte en banque. Ugasanga guma yiruka aho yumvise adepoza hari agashara gasumbirije akiruka, guma yiruka. Biratangaje ingene Yezu ashobora gusaba ibintu uyu musore. Mugabo Imana iradusaba ibyo bintu, si ukuvuga yuko umenga igize iti ntimusubire kwiruka ngo murondere, oya. Mugabo hari ikintu avuze aciye asigura akagira ati, ariko abwira abigishwa be bati nukuri biragora umuntu w'umutunzi kwinjira mu bwami bw'Imana, ngo vyohimba ingamiga ca mw'izuru ry'urushinge umutunzi atarinjira mu bwami bw'Imana. No kuvuga umutima umase gose ku matungo, ugasanga niyo asigaye ategeka ubuzima bwawe bwose. Ntubu gishobora kumva neza Imana, ntubu gishobora kumva abandi hafi yawe, ngo bumve nk'abana, bumve mwiteka ryawe. Kandi uyu munsi sabasore gusa, turabona n'abandi bantu benshi umenga twuzuye umunoho ukwibaza kubuhigwe
ari ukurunda amatungo. Mbere mu gihugu cyacu menga turi mu mwijima utwikiriye abantu, ishetani dutwikiriye gose, ifatiye mbere no mu ndongozi zimwe zimwe zuzuye umunoho kwiruka no kurunda amatungo, bigaca biza birinjira bikarema umuzirikanyi mubi utwikira abantu bose. Twese ukabona umenga dufise fièvre yo gushaka gutunga, ukabona umuntu agitangura akazi ukazubona ashaka ngo agure imodoka yubaka inzu, ariho ugitangura kuko abona undi amaze imyaka 30 uje yaragize inzira ndende, agace yamariko ariruka akabesha akarenga y'amabwirizwa, akiba akarenga y'amabwirizwa, akarenganya akarenga y'amabwirizwa, agakina amadiri akarenga y'amabwirizwa, ashaka nawe mukanya gato. Uyo Yesu akagira ati biragora ko yo kwinjira mu bwami bw'Imana. Umutima uhahamiye gusanga twihenda yuko umenga ubuhigwe n'amafaranga araho. Amafaranga nayadufasha kugira ngo dushike mu buhigwe, ariko siyo buhigwe, siyo buhigwe. Ahandi ho nitwosanga bayiyahuriyemwo, bayipfutse, bayisasiye, bakumva ko babuze ubuzima kandi bafise amafaranga arunze ngaho. Ni vyiza kuyarondera, ariko tukayarondera umutima wacu utamenga uziritswe nayo, ariko tukayarondera ahubwo kugira ngo dukorere inyungu z'ubwami bw'Imana, dukorere twitangire kwinjira natwe mu buhigwe bw'ijuru. Inzira ya gatatu Yesu atweretse nuko ivyo byose birashobora kunanira umuntu. Gukurikiza amabwirizwa vyama vyatunaniye, ntaho bikurikiza 100%, ntaho yakurikiza 100%, kandi turagerageza gukurikira Yesu mugabo gasanga hari ahantu menga byatunaniye. Nabigisha bakagira bati none nimba uriya yakurikije amabwirizwa kuva kiri muto akaba yararonse itunga Abayahudi barafise ukungenero babona yuko umuntu menga atagira itunga iri nyene ryo ngaho hanze ivyo bikwegana, bacabona umenga ni nk'umuntu yanswe n'Imana, yavumwe n'Imana, yaririye ubumera Imana. Cyo kitamuzo kumva mu majambo y'Imana mwamwe no mazaburi, abantu b'Imana bidoga bakababara bati bigenda guta abantu tugukunda mukama, gasanga ubuzima butugira ko ama pression, aho tubona bacisha akabiku kandi ari bumenga barahezagiwe, bafise ibintu, bafise ibintu. Babona yuko umenga umuntu adafise ibikwegana, adafise amatungo, umenga nta buhigwe no kuzotorana dushobora gutorana. Ariko ubuhigwe subwa abafise amatungo, sinubwa batayagira. Ubuhigwe no gukurikira Yesu Kristo muri iri jambo nyene yavuga ati ngo ku bantu nibidashoboka, ngo ariko ku Mana birashoboka kuko ishobora vyose kubwo buntu bw'Imana. Hari ahantu mwijuru ari kubwo buntu bw'Imana. Ndabaha akarorero, ndakunze kukabaha. Kijya gisuma ciza c'Disimasi, ngo citwa Disimasi, ba Disimasi turabakora inkofero. Ngo citwa Disimasi, kijya cari gitunze iki, ngo gitunga carategerezwa kwiba, mugari gusanga abatunze ari bo biba cyane. Naco cari gitunze, byose byari byagihezeko, nta namabwirizwa cagendera. Mugabo kubwo ubuntu bw'Imana, kuko gusa cizigiye ubuntu bw'Imana. Cye nibuka ijambo ryiza Tereza umwana Yesu yavuze, akagira ati mwijuru nzogenda iminwe igaragara, sinzogenda nitwaje ni Yesu. Urabona jewe naragerageje ugendera amabwirizwa kameme, narungibutsa Mana w'iradiyo, jewe narakoreye iradiyo imyaka ingahe, ntegerezwa kwinjira mu ijuru. Ivyo sivyo bicijuru, ivyo biragufasha ahubwo kugira ngo winjire mu ijuru, mugabo sivyo si nk'ibigura ijuru. No kameme Yesu, jewe nari berger, nari umubikira ku masa, koma iske nto kwinjira. Jewe uraza amashapure navuga,
nteye ruwanje abantu bose bumva umenga baterewe mu ijuru rya kane. Canke mu kwigisha narigisha n'inyana zigaca ibiziriko. None reka gute kwinjira? Ntiwinjira yo kubera umenga wabaye igitangaza ubwa mbere. Nuko vyiza nubwo buri gitangaza ukaburimwo ukumva yuko nuko kuba igitangaza ari ubuntu wagiriwe n'Imana, ari imbabazi z'Imana. Nta numwe afise ico yocisha ijuru n'ubuntu n'imbabazi z'Imana. Ukazobona amabwirizwa kunaniye, buri ukabona yuko no gukurikira Yezu muri bimwe bikunanira, reka kwihebura. Guma wizigiye umukama, guma wizigiye imbabazi ziwe, kuko twese siko tubishobora. Nubwo usanga turiko turaciranira imanza, hari abo ducira imanza mugabo atakuntu bobishobora. Rero nko gufata nk'umwana wa mayibobo yakuriye mwibarabara kamusaba ngo akurikize amabwirizwa, cyogenda gute? Nawe uyakurikiza kuko waravukiye heza, warigishijwe neza, wararezwe neza, mwava mugira muti rero bose bazokwinjira mu ijuru? Oya, siko bose bama bizigira Imana n'ikigongwe cyayo. N'igihe byose byaduheze ko ako kantu tugere Kristo. Sinzi na jewe mfise uyu munsi gupfa imbere, muze mwame mukanyibukira kuko nakababwiye. Niko gasokre kanyuma, sije ndakababwiye mbere neza akababwiye. Ubuntu n'imbabazi vy'Imana nivyo bishobora kutwinjiza Imana iri, kuko umuntu araho ashika wenyene akexperiment ubusa bwiwe, hamwe Yezu agira ati tutari kumwe ntaco mwoshobora. Kwizigira yuko rero dushobora gushobozwa n'Imana n'igihe twebwe muri vyose twananiwe, n'igihe mbere n'abari hafi yacu bose bananiwe, n'igihe bose umenga barahebuye, ukaguma ugira uti mukama, amashetani azotonda ashaka nyibe vyose, ariko ntazonyiba kwizigira yuko nkunda, ushaka kunkiza nditereye mu minwe y'ikigongwe cyawe.